Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro Aciye niyo nizigiye ndabashimiye kuba muri ko muragikurikirana kandi Imana ndizeye neza ko iza kuvugana namwe iza kugira icibagaburiye icigaburiye ubuzima bwanyu bw'impemu. Muri kino kiganiro rero tuza kuraba ukuntu Satani akora kugira ngo yifatire ubuzima bw'ibihugu canke ubuzima bw'amahanga n'ababa muri ivyo bihugu canke muri ayo mahanga. Igituma ibi bintu tubikeneye ni kugira ngo bidufashe gutahura rya jambo ryo guhindura amahanga abigishwa iyo riza riva. Imana irafise ishaka gushikako bivanye n'ibihari, ari naco gituma ishaka ko amahanga ahinduka. Icaha caragize ingaruka mbi nyinshi nkuko twabibonye, kandi imwe muri izo ngaruka igaragarira mu buzima bw'ibihugu, mu buzima bw'amahanga. Nico gituma n'agakiza Imana yifuza ko nako gashika no ku buzima bw'amahanga, nikagarukira ku gukizwa k'umuntu ku gatwe kiwe. Mu mugambi w'Imana harimo no guhinduka, harimo no gukira kw'ibihugu, ugukira kw'amahanga. Igihe kimwe Yesu yariko araganira n'abayuda, mbere novuga ko bariko baraharira, turabibona mu butumwa bwanditswe n'intumwa Yohana igice c'8. Maze muri uko kuvugana nabo aragera ahantu arababwira ngo kandi muzomenya ukuri, ngo kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ni ku murongo wa 32 muri ico gice c'8. Aba bantu bariko baraharira na Yesu ku gatwe kabo, bobo bifata nk'abantu bazi ukuri kuko ntibumva ivyo ariko arababwira. Ariko uravye ijambo Yesu yababariye biragaragara ko atakuri bari bazi. Hariho igihe abantu bihenda ngo barazi ukuri canke bagafata ibintu kanaka bakavyita ukuri, ariko mu vy'ukuri atari ukuri. Kandi murumva ikitari ukuri kiba ari kinyoma. Iyo umuntu afashe ikinyoma akacita ukuri, acagendera kuri ico kinyoma ciwe yise ukuri. Ibihari mu buzima bwacu bwa misi yose, ibi tubonesha amaso, ibi dukora, ibi abantu bakora, biraturuka mu bintu twizeye, mu bintu twakiriye tukavyemera nk'ukuri. Hanyuma igihe Yesu yariko aravugana n'aba bantu bariko baraharira kuvyerekeye akaranga kiwe, uwo Yesu ari. Aba bantu ntibemera ko Yesu yari Mesiya. Barabayuda baratahura Mesiya ico arico, ariko baravye Yesu ntibamubonamwo ubumesiya. Hanyuma turavye ikintu yababwiye biragaragara yuko asa n'uwavuze ngo kutamenya ukuri bituma umuntu aba imbohe y'ikinyoma. Ko yavuze ko ngo ukuri ariko kuzoduha kwidegemvya. Hanyuma kumenya ukuri navyo bituma umuntu agira umwidegemvyo, arabohoka mu buzima bwiwe, ntabeho ari imbohe y'ibinyoma. Mugabira ijambo ukuri yavuze risigura iki? Mu vy'ukuri usomye neza Bibiliya, iri jambo rifise inyishu mu yandi majambo Yesu nyene yavuze. Iki kibazo cyo kumenya ukuri carico gifise inyishu mu yandi majambo Yesu yavuze. Mu gice ca 14 c'ubutumwa bwanditswe na Yohana umurongo wa 6, Yesu yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mbere ku kuri kuvugwa hano gutangurwa n'urudome u rukuru. Yesu ni Imana, ijambo ry'Imana riravyerekana mu bice bitandukanye. Umuntu agitondeye arabona yuko muri Yesu hari mu bumana. Hari ijambo rivuga ngo uwo Kristo nugukayangana k'ubwiza bwayo. Iyi ni Imana Data, ni shusho y'akameremere kayo. N'Abaheburayo igice ca 1 umurongo wa 3. Imana Data yigaragaje iciye mu Mana Mwana Yesu Kristo. Hanyuma Imana izi vyose, izi bihari, ivyabayeho n'ibizobaho. Kandi ivyo bintu vyose Imana ibizi 100%. Mu yandi majambo Imana ntishobora kwihenda, ntishobora kuvuga ikintu kitarico. Burya iyo umuntu yihenze biba vyerekanye ubudasa buri hagati y'ivyazi n'ukuri. Iyo hariho itandukaniro hagati y'ubumenyi umuntu afise n'ukuri kose, niho kwihenda bishoboka. Nukuvuga ko ijambo Imana ivuze kuba ari ukuri, nta kwihenda kuba kurimwo, kuko Imana izi vyose. Yesu nawe nk'Imana, ijambo avuze ni kuno nyene. Nico gituma yubahuka akavuga ko ari we kuri. Ariko kandi Imana ni nziza 100%, nta kibi gishobora kuyiturukako.
nukuvuga ko Imana idashobora kubesha. Umuntu abesha aratandukanye n'uwihenda. Uwihenda ni uvuga ibintu yibaza ngo nukuri, azi ko ari ukuri ariko atari ukuri. Ico twabonye ko ku Mana kidashoboka kuko Imana izi vyose. Uwubesha nawe ni umuntu afata ikintu azi ko atari ukuri akakivuga nk'ukuri. Ubu nawe bisaba ko aba ari umuntu afise umutima wo kubesha abantu. Kubesha ni bibi, Imana ntibishobora. Kuba rero Imana idashobora kwihenda ikaba kandi idashobora kubesha, bisigura yuko ikintu cyose ivuze kuba ari ukuri. Ukuri k'ukuri kuri mu Mana. Igihe cyose tutabonye ibintu cyo kimwe n'Imana, igihe cyose uko dutahura ibintu binyuranye n'uko Imana ibivuga, tuba turi ko turihenda kuko Imana icyo ivuga kuba ari ukuri. N'ubuzima bw'ukuri, ubuzima bwiza bubaweho neza, n'ubuzima umuntu abaho yisunga icyo Imana ivuga. Kuko tutisunze icyo Imana ivuga tuba twinjiye mu binyoma, kandi tugiye mu binyoma tuba imbohe zavyo. Iryo niyo jambo Yesu yariko aravuga ngo nimwamenye ukuri kuzobabohora kubahe kwidegemvya. Nico gituma burya gukizwa k'ukuri, kumenya Imana k'ukuri, kuba umukristo w'ukuri, bihera ku kwakira agakiza, ariko bikadushikana muri ubu buzima bwo kugendera mu kuri guturuka ku Mana. Nukuva muri vya bintu twita ngo nukuri ariko atariko, tukakira ukuri kuva ku Mana. Maze tumaze kwakira ukukuri tukiyemeza kukugenderamwo, ubuzima bwacu bukubakira kuri uko kuri. Reka tuve kuri uru ruhande rw'ukuri tuje kuri uru ruhande rw'ibinyoma. Ijambo ry'Imana rivuga ko Satani ari umunyabinyoma. Muri Yohana igice 8 ku murongo wa 43 n'umurongo wa 44 havuga ngo ni iki gituma mutamenya imvugo yanje. Uyu ni Yesu ariko aravuga. Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje, mwebwe murabaso Satani, kandi ivyo so yipfuza nivyo mushaka gukora. Uwo yahereye mu ntango ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ari we se wavyo. Hano Yesu avuga Satani ko ari umwicanyi kandi ko ari n'umunyabinyoma. Ahubwo ngo si n'umunyabinyoma gusa, ni se wavyo. Ngo yavuze ibinyoma aba ariko avuga ururimi rwiwe, ururimi kavukire, niko rurimi rwa Satani. Mu mico y'ibihugu bitandukanye hari igihe usanga abantu basigura ubwicanyi bakagomba kubuha insiguro ukamenga birumvikana. Ico ni kinyoma kuko kinyuranye n'ico Imana ivuga. Ikintu cyose kiza gishigikira ubwicanyi gituruka kuri Satani, kuko niwe mwicanyi wa mbere yabayeho. Niwe yigishije abandi bicanyi bose iri banga ribi ry'ubwicanyi. Ariko reka ivy'ubwicanyi tubirengane tuze kuri iri jambo ry'ibinyoma. Hari igihe ibinyoma bisigwa amavuta bikitwa ibintu vyiza, ukamenga kubesha ni ikintu ciza kubera inyungu kanaka. Ivyo murabizi narabivuze ko no mu mico yacu bihari. Ikinyoma abantu baragikunda iyo hari inyungu kanaka bagikuramwo. Ariko murabona ko ikinyoma ico ari cyo cyose ntigituruka ku Mana. Ikinyoma gituruka kuri Satani. Nico gituma Yesu avuga ngo nimwamenye ukuri muzobona kuba bidegemvya, kuko utari mu kuri aba ari mu binyoma. Ibinyoma navyo bituruka kuri Satani. Kubakira ubuzima bwacu ku binyoma bisigura yuko tuba turi imbohe za Satani, kuko ubuzima bwacu aba bwiganziye akoresheje ivyo binyoma twakiriye tukemera ko ari ukuri kandi atari vyo. Ukuntu rero Satani akora kugira ngo yifatire ubuzima bw'ibihugu, ubuzima bw'abahanga, ico no kwita stratégie du diable, nuko gukurikira. Satani ntaza agaragara mu buryo bubonekera amaso y'abantu. Satani akorera mu vyo twemera nk'ukuri, muri bimwe nita ivyizegwa ubuzima bwacu bwubakirako. Ibi bintu twemeye ko ari ukuri kandi ari binyoma bituma ubuzima bwacu bubohwa, maze ivyo Satani yari kudukorera tugaheza tukabikoreranira. Aciye mu cizegwa kibi gisuzugura imigwi imwe imwe y'abarundi, yarashoboye kudushikana mu bikorwa vy'ubwicanyi buteye isoni bwakorewe abantu bo muri iyo migwi. Satani niwe mwicanyi, ariko ntashobora kuza ngo afate imipanga yica abantu.
akoresha ibinyoma vyiwe. Iyo tuvyakiriye bica vyoroha ko dukoresha na vya bikorwa vyiwe vy'ubwicanyi. Ivyo twemera nk'ukuri nivyo bivamwo ivyo dukora. Iyo twemeye ibinyoma dukora ibikorwa bibi. Iyo ivyo binyoma vyabaye umuco w'igihugu, umuco w'ihanga kanaka, iryo hanga Satani araryifatira akariburabuza ntiritere imbere, kubera vya binyoma vyinjiye mu mico yaryo bica bivamwo ibikorwa bibi biribuza guhaguruka ngo ritere imbere. Ubusuma buva hehe muri kino gihugu? Buva muri vya vyizegwa bibushigikiye. Vyogenda gute ngo abantu ntibibe kandi baremeye yuko igisuma ari gifashwe? Iyo umuntu abona ko ashobora kwiba ntafatwe ntiyumva ko ari umusuma. Nico gituma abantu batamaramara iyo bivye. Abantu baratanga n'amashikanwa mu bintu bivye. Nta n'udusoni abantu bagira, kuko uyu muco mubi waramaze kubinjiramwo utuma bakora ibikorwa nka bene ivyo. Abantu boreka gukora ivyaha gute vy'ubusuma kandi baremeye yuko atawutunga ativye? Ico ni kinyoma Satani yatwinjijemwo. Kubera abantu bakunda ubutunzi, iyo bamaze kwemera yuko atamuntu ashobora gutunga ativye, nibisanzwe cyane ko biba. Iyo igihugu kibaye igihugu c'ubusuma, bica bizana vya bindi mutayobewe. Bimwe vyo kudatanga amakori canke gutanga yadakwiriye, bimwe vyo kunyuruza ubutunzi bw'amashirahamwe canke ubutunzi bw'igihugu, vya bindi bizingamika ubutunzi bw'igihugu. Gutyo Satani akaba aracifatiye aciye muri vya vyizegwa yabashizemwo, vya vyizegwa vy'ibinyoma. Ibi bintu Satani abikorera mu bwenge bwacu kugira ngo atwinjizemwo ingeso mbi maze azimize igihugu cacu. Mu vyahishuriwe Yohana igice ca 20 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 niho hari ijambo ryo kuzimiza amahanga, havuga ngo mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico yanzoka ya mbere, niyo mugwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimara imyaka 1000, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga, gushitsaho iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimara igihe gito. Kimwe mu bikorwa vya Satani ni ukuzimiza amahanga. Ihanga n'abantu basangiye kahise, basangiye imico, basangiye ururimi, kandi kenshi baba basangiye n'igihugu. Ni kimwe bita nation. Bakagendera musi y'uburongozi bumwe, bakagira leta imwe. Satani afise umugambi wo kuzimiza amahanga biciye mu binyoma yinjiza mu mico y'amahanga, maze bikifatira ubuzima bw'abantu, noneho bigatinda bikinjira no mu nzego ziba ziri muri iryo hanga. Ivyo rero biraheza bikabera iryo hanga umutego, likaba mu binyoma vya Satani, likabaho riboshwe. Yesu nawe aravuga ngo nimwamenye ukuri muzoba abidegemvya. Ibi avuga turashobora kubivuga ku gatwe k'umuntu, tukabivuga ku rugezo rw'imiryango, tukanabivuga ku rugezo rw'igihugu cose. Igihugu kimenya ukuri kiridegemvya, umuryango umenya ukuri uridegemvya, umuntu amenya ukuri abaho ubuzima yidegemvya, ntagendera mu binyoma vya Satani. Nashaka ngutera intege we wumviriza ano majambo. Iyo turiko turavuga ibi bintu si nkuru tuba twifuza ko umuntu yumva ngo zirengane zigende. Hariho abantu muri kino gihugu bakiboshwe na Satani kubw'ibinyoma bemeye, bakiriye nk'ukuri. Kandi Yesu yarapfuye, yaratanze ikiguzi c'agakiza. Aripfuza yuko umuntu wese abohoka akava munsi y'ububasha bw'ibinyoma vya Satani akidegemvya. Ni jewe na wewe dutegereza gufasha abandi kwigobotora imigozi y'ibinyoma Satani yababohesheje. Ariko kandi ni jewe na wewe dutegereza gufasha igihugu cacu, ihanga ryacu, kuva mu binyoma vyariboshe, vyaribujije gushika ku ntambwe ishimishije, gushika uyu munsi igihugu cacu cama kiriko kiragwa mu matati adahera. Abantu bakankana, abantu bakicana, abantu bakarabana ribi, abantu bagati igihugu bakomoka, kubera hari ibinyoma biba biriko biravyara ibikorwa bibi, maze bikaburagiza igihugu ntigishike ku rugezo rw'iterambere cari gishoboye gushikako. Ndashaka mbashimire kuba mwankurikiranye, ndanabasabira ngo mugire umwete wo gushira mu ngiro ano majambo, muba babohotse, muba bidegemvya, kandi mufashe n'abandi kwidegemvya. Dufashe n'igihugu cacu kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, cidegemvye, cigobotore, ubuzima bwubakiye ku binyoma bituruka kuri Satani. Imana ibahezagire.